ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro izo zibika aho no musi tugiye turabire hamwe n'abatumire bacu ingingo umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Niteretse aherutse gufata ivuga ko buhagarika kwandika abana bavyawe n'abigeme batarubaka imbere y'amategeko hategerezwa kuboneka se na nyina. Hari mu ntango z'ukwezi kwa ruheshi mu nama wo mushikiranganji w'intwaro yo hagati yagiranye n'abarongoye intara zose yabereye mu gisagara ca Bujumbura. Muri iyo nama umushikiranganji Martin Niteretse yavuze ko ubu kugira handikwe umwana mu bitabo ndangamuntu hategerezwa kuboneka se na nyina. Igihugu cy'u Burundi turafise abana batagira base. Gasanga umwana bamwanditse ngo père inconnu. Se atazwi. Mbega ibyo muri leta civile ndi yabibabwiye ngo muze mwandika gutyo. Se atazwi no kuvuga. Muvyaye ku giti. Kunka no kubajisha bavuge basabari. Ibikunda ko tuguma twandika ngo père inconnu no kuvuga. Abantu bose bazaza kwandikisha abana bavuga ngo base ngo ntibazwe. Tubanze tubegeranye batubwira uko ngene batamenya base babana babo baba musamye mu ntuze mu muyaga ibijuju nabake habwenge ku buryo bajyamaye batashobora kumumenya ni kibazo gikomeye ngaho abandi baca bandikisha abana kuri base ku ugasanga umuntu w'umutama afise uruyoya ariko arakinja nyina gaca he ni ngorane za societe iyo societe tuzoyigera gute imeze uko ata discipline na ntoya cyo nagiye kuri plage nsanga umwana w'umukobwa ari kuri balansoire n'uruyoya mu mugongo urabona umwana umukobwa akija kuri balansoire gutya ngo sunika muce mumbwire turiko turaja ntahari azomurera gute uwo mwana ko yagize imana data ko yagize imana agira amahirwe aramushikana ubu turi muri vya gratuite ngo nabene abo bose ngo tuguwe tubashigikira ngo bibaruke kubu byose tuzovyiga turabikira icoko. Mbega itegeko rivuga iki? Ingingo ya 37 y'itegeko rigenga ingo n'abantu mu Burundi yerekana ko ivuka ry'umwana ritegerezwa kumenyeshwa umukuru w'ibiro vy'inyandiko ndangamuntu waho nyina w'umwana aba mu misi itarenga 15 ikurikira ivuka ry'uwo mwana. Ivyo bigategerezwa kugigwa no ku bana bapfuye imbere y'uko iyo misi 15 ishika. Ingingo ya 38 y'iryo bwirizwa ryo mu 1930 nayo itegekanya ko itegeko ryo kwandikisha ivuka ry'umwana ryerekeye se w'umwana se atabonetse nyina w'umwana arabikora se na nyina batabishoboye uwo wese yabonye aho umwana avuka. Ingingo ya 39 nayo ivuga ko urwandiko rw'amavuko rumenyesha umunsi n'ikibanza caho umwana yavukiye ko ari umuhungu canke umukobwa izina n'itazirano umwana yahawe. Igihe ari umwana avuka ku bavyeyi babiranye biciye mu mategeko ruratomora neza amazina n'amatazirano ya se na nyina naho baba. Ingingo ya 40 ishikiriza ko urwandiko rwemeza amavuko y'umwana bitazwi se wiwe rumenyesha gusa izina rya nyina kiretse yose aciye amwemera nyene. Mu ngingo ya 214 se w'umwana w'ishushu nuwo se yiyemereye ko ari wese canke yavyemejwe n'ingingo ifashwe na sentare hisunzwe ingingo ya 36 y'ibwirizwa rigenga ingo n'abantu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu afise ububasha mu gutanga intumbero bwo gukurikirana ko inyandiko ndangamuntu zikozwe neza. Kino kiganiro hanini twibanda ku gateka k'umwana n'abatumire tugira turabire hamwe ico umwana atakaza atanditswe hokogwa iki kugira indero yo gwaruka yitabweho atagateka k'umwana gahonyanzwe. Ibi nibindi nivyo tugira turabire hamwe n'abatumire bacu. Turi kumwe na David Ninganza icegera c'umuyobozi mukuru muri Sojepaye. Ndabaramukije ndabanikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije neza cyane kandi mwakoze kudutumira. Ndabaramukije nabo bose bariko baratwumviriza. Ubundi mutumire turi kumwe ni Patrice Sabo Guheba umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya commune Mukaza. Ndabaramukije ndabanikaze mu kiganiro. Ndabaramukije namwe kandi turaramukije n'abari kwatwumviriza. Ego turi kumwe kandi na Grace Ineza umuvyeyi vyashikiye arandikisha umwana wiwe kuri se atazwi ivyo bita père inconnu mu gifaransa. Amahoro Grace kandi kaze mu kiganiro. Ego ndabaramukije. Ego tudatevye tuje mwidonido rya kino kiganiro. Grace mwebwe mutubwira vyarabashikiye mwisanga mutegerezo kwandikisha umwana wanyu kuri se atazwi père inconnu mutubwire nyene ukuntu vyagenze. Muri make
kwandikisha umwana père inconnu si ikintu coroshe nkuko babivuga kuko nkuko umwana agenda arakura hariho ibibazo zarakubaza uko azarakura muri make je byarashikiye ndatwara imbanyi ntifuza ibyo benshi bakunda kwita igitwarire mugabo jewe baramba barira iryo jambo sindarikunda vuga imbanyi ntifuza kuko jewe gituma mvuga ko ari imbanyi byashitse ari imbanyi ntifuza nari umwana muto nari mfise imyaka 17 niga mwaka w'8 kandi muri make jewe habayemwo nuvuga ko habayemwo na viole kuko uwo mutipe yaradandaza kadandaza mu ruvumera rero mugabo ico gihe araronka abashitsi bimwe azara gutuma genuzanire iki umushizo muzimana iki nkamubwambukira nkagenda rero mu nyuma arambaza nawe ntaco kwakira cukunwa camvuga ati je vraiment n'ufana cambwira ngo ufana ngo ngana uko rega wakuze to ya vraiment je n'ufana reka basi ariko nwa boge reka zinda kuvangira n'akaboke nta nakimwe ni sawa ati nta nakimwe nkakanwa gushika babashitsi baragenda hanyuma mu nyuma twisanga muri ibyo ntiba byakozwe cyo tumavuga ko habamwe gufata ngo uvuga inzoga ntazo nari menyereye jewe nukuri nta nivyo nari ziko mvise imbanyi harashitse igihe sinaja mu butinyanka mugabo nkavuga ati none ngira ngo kubera kwishuri hari inkuru twumva kwishuri ngo ndwarigiye kwezi ko mutajayo kudibaza je nkibaza ati naje peut-être vyanshikiye kuko sinari ikintu nakimwe mugabo mu nyuma ndatinda ndavuga ati none ko ibintu birarenza amezi abiri mugabo mu nyuma ndagenda kwa muganga cando bacambira ngo ndafise imbanyi wa mugu sindabimukojeje ambere ibamba ngo yaye je ntusivyo ntibikunda ngo vyabaye rimwe gusa iranka yibaye muri muhira mama ndayimubwira mama ati ni yande ni yanaka bageze baramukoze yagiye mu gatondo nkugiye ku kazi kuva ni saha sino kubwira ngo ari yaragiye sindamizumva nari mfise 17 ubu mfise 24 umva haciye imyaka myinshi umwana aranakuze nibarutse umwana acavukana infection d'isombe bisaba ko akabebe kaja mu bitaro kandi ntashobora gusohoka mu bitaro batazanye urupapuro mama aragenda umuchef de quartier bari wazinanye aramubwira ati umwana wanje Grace yarahuye ingorane urazizi rero mfasha ndonka urupapuro cabandika ko père inconnu numva nyene nivyo yari yagiye nta uhari hanyuma ndagira imana ku bitaro turagwerekana abaganga barabaza mama arayibusigurira ndagira imana ndasohoka ibitaro amahoro rero gushika n'ubu unye sinokubwira ngo araha urumva ego uko bavuze hariho abirengagiza bababona mugabo je sinamwirengagije no kugira gushika n'isaha umwana ubu arakuze ariko arakuyeza witwa arambaza none mama papa bahehe ndavuga je sindahazi none ngo basi gutuzogende kumuraba cyangwa ati nukuri sindahazi nitwahabona tuzogenda kumuraba umva apare y'ivyo onye n'ibindi makesi umwana azarakubaza turetse kuba umwirengagiza umubona utanamubona ho urumva uranarengego ubu uwo mubona umumenye se papa umwana wawe ya no mumenya sino muyobego usibye ko nta na telefone nta niki urumva ego David Ninganza uko musanzwe muharanira ivy'agateka k'abana mbe mwebwe iyo ngingo muri sojepaye mwayakiriye gute umwana atanditswe bifise izihe ngaruka ni ingingo itoroshe kuko wavyumvise nawe bati ntimusubire kwandika abo bana ari dufise ibibazo bibiri turafise itegeko ririho turafise n'intumbero umushikiranganji ashobora gutanga intumbero rero no kuvuga ordonnance ministérielle canke irindi tegeko ashobora gusohora ariko rero intumbero zisohoka iza yisunga itegeko rero icambere cyo umuntu yo kwiwatsa kuko abana bavuka bakandikwa kuri père inconnu ico umuntu yo kwiwatsa kuko hajya imbere gushiraho itegeko babanze guca hirya no hino ibibazo bakavyegeranya bituma iryo tegeko ribaho itegeko rero rya mbere ryabayeho rikavuga yuko haba père inconnu ni kuko hari abana benshi batandikwa bagasanga banditswe nkuko yabivuze kuri basekuru kuri basaza babo bati eka udafise utazi neza wamuvyaye namwandike kuri père inconnu rero umuntu yova yibaza akiyumvira ngo ibintu bifata umuntu muri canke babiri je ngenda bakarore amnesty no kuvuga mu mashuri uravye ibiharuro vy'abana batwaye inda kuva mu 2016 gushika mu 2021 mu mitumba ni 5,520 mu bisagara ni 268 aho niko ndavuga
mu bana b'abanyeshuri kandi ivyo biva muri raporo z'abigisha z'abayobozi. Rero uciye uraba uti mbega abanditswe kuri base bazwi ni bangahe, abanditswe kuri base batazwi bangana iki? Uravye usanga benshi banditswe kuri père inconnu. No kuvuga abanditswe kuri base bazwi muri 656 ni 1554 kuri père inconnu base batazwi ni 2992. Urumva rero abazwi ntibashika na kimwe ca kane. Urumva rero hamwe uje gufata ingingo y'abantu benshi nk'aba uteza kuba babonye yuko ari ingingo itaza kugira ico yononye kandi uriko urondera ico kiza. Rero kuki uravye ibituma abantu batwarinda ukimba twebwe nka twe tusanga twaraseranguye usanga benshi bazitwajwe no mu kibano bakazitwazwa n'abanyeshuri bakazitwazwa n'abakurubuzi butandukanye abataxi vero abataxi moto nta numwe atarimwo nabigisha. Rero cewe yumvira uti ntiyagira usubira kwandikwa kuri père inconnu no kuvuga ko babandi batuma batavyemera ko ubutumwa bwabashikiriye ubutumwa burasha gushikira musitani burasha gushikira na baramatari penanye na nyumba kumi ariko umuntu abavyara sinka yimira mu kibuba bavyarira aho tutabona aho tutazi beza bikatugora wa mukobwa ni wenyene ashobora kutubwira ati uyu ni wese tukaca tuza rero hatwe tubikoreramo twamatisha kuburanira abo bana kugira ngo turonke base bandikwako avuze ati uyu ni wese bakamusaba ivyemezo icirasha kibu hanyuma tugaca tugaruka ryategeko rikaciriza kutuboha ryarindi rya mbere se w'umwana nuwavukiye mu rugo hari iminsi mugabo ati se w'umwana avutse ko batubakanye ni mugiye nyene avyemeye ubu rero yavyanse mbe none ko yavyanse itegeko ricariza gutegekanya iki? Urumva rero itegeko rihindurwa n'irindi ni ngombwa ko haza ayandi mategeko atwereka ingene twokwifata. Mbega umucamanza ariko aracura urubanza mu gihe se umwana yanse azovifata mu gute? Azoruca kumwe yahora ruca, azoba afise ubundi buhinga, azoba afise imfasha bwenge, ndavuga ivyo ashobora kwisura nabaye nk'akarore. Aha hamwe barafise ico twita examen test ADN baraba makanda y'umugabo ntabisha mugayira zimvye. Ibyo byo kuzimba nibaza ko atari byo. Ntizimbye gusumba imiti ya sida, ntizimbye gusumba imiti ya malaria, kandi ntizimbye gusumba imiti ya tuberculose. Ariko rero kwico leta gitoreye umuti, umutekano usumba byose. Leta ishoboye byose, kandi niko ndavuga leta ni twebwe. Dushize ingufu hamwe. Ariko twoshobora kuba turagura n'ibigwanisho washaka kugira twikingire dukingire igihugu. None wumvise aba bana bangana gutya ni mu mashuri gusa simvuze abahandi. Urumva ko ari abantu benshi bakeneye gukingirwa. Ngire wumve abantu iyi ngingo ifata. Hariho aba bana bavutse kuri père inconnu ni ngorane. Hariho banyina babo bangana ukunyene. Basekuru bayinakuru bayinasenge no kuvuga ko ucu usanga hari abantu bangana hafu miliyoni barabwa n'ingingo. Ugasanga harabifata directement ubwo nyene hari n'abifata biciye mu zindi nzira indirectement. Bisigura rero ko iki ari kintu gihambaye. Patrice Sabo guheba muri commune Mukaza muri mu namanozwa jambo ya commune Mukaza ngo iyo ngingo ngo yaramaze kuja mu ngiro bigenda gute kwandikisha abana babo nko ngaha mu gisagara mbere barashaka ndavugana n'abari ruguru hagati mu gihugu haraho bagize ukubanguka kurenza urugero ico bita exedozele barabanguka cyane mu kwishira mu ngiro eka nyene bashika bakandamiza ubwo nyene nk'itegeko nyene abona naho riba ritanditse itegeko rivuzwe n'umukuru riba riremereye nk'amabuye. Abagize uruhuha rero mwajejwe kwandika baragize ubwoba mwanya wa mbere baranka kubandika bati vuga se w'umwana ababazana
umwanya wa mbere bakababaza ibibazo byinshi bakabona ko isura yahindutse bakabona ko amategeko yakaze mbere hamwe hamwe ngo boba baciye bafata ingingo kuba baracaga kwego uvuze hajya badondagura bageze kuri se hakwandika père inconnu canke se atazwi canke kumwe bahora bagira bagashiraho izina rya basaza canke ba sekuru uretse ko ari gitutsi kuko nta musaza wa muntu avyara kuri mushikiwe nta uwo sekuru bamwanditse ko umwana umengo yavyaye ku mukobwa ni gitutsi urumva aho imico n'imigenzo naho twoyikingira naho tuba tuyihungabanije rero ubu aho bagize ubwoba n'ingoga bagomba kurishira mu ngiro naho ridakunda kubera igitsure c'ubutegetsi umutegetsi aba yayivuze baciye basanga naho nyene baguye mu mutego baza gucaga kwego hari uwo bambwiye yagarukiye ku kibuga c'indege atwaye umwana kuko hanze uri kuramurondera ibyangombwa ukavuga ko hahandi handitse se bagasanga haragakwego ako gakwego ntuza kubasigurira ivyo mwebwe mwemera ngaha mu gihugu c'u Burundi bitanaho vyanditse baca babusubiza inyuma ahubwo nyene ivyo vy'agakwego vyavuye he bibi vyavuye ko hagati y'iteko ryanditse iri mwadusomeye gicenda na gatatu n'itegeko ryavuzwe ku munwa baciye babura iburyo n'ibumoso barabura ico bakora baca gakwego mu nyuma haciye haza rero ingingo zababura amatari bonyene buba bashobora kuba baravuganye n'umushikiranganji bati none ko tugeze mu maga bitugoye tubuze uko tubifata abantu bariko baratinya kuza kwiyandikisha tubabaza abavyeyi abase b'abana bagaca bahesha kandi bahesha batwaye n'agahinda mu mutima kuko umwana araza kugwara ntaza kumuvuza atwaye agahinda mu mutima kuko arazi neza ko uwo mwana atandikishijwe hakiri kare hariho itegeko rivuga ko babaca amafaranga hariho imisi umengo ni 15 bayirengeje bazomuca amafaranga nukuvuga rero bagaca baza bagatakamba batakambye bamusantera ati baza guverineri ati aba guverineri baciye basohora ingingo bitama decision ivuga ati bamurakwirikiza itegeko kujya ryahora mugabo fashanya n'inzego navyumvise n'umushikiranganji yari yabivuze komite zo kumutumba musuzume mutohoze mumubwire muti ingo dufashe baca barahindura imvugo ntibasubira gukankamira baje kwandikisha abana bati dufashanye basi dufashanye mutuyagire turabe ko twobafasha amatohoza dutore se w'umwana ega David ninga zabivuze ati mbega hajya mu kibano botohoza kera bavuga umukobwa twaye indango yakomeretse burya ntibotora wamukomerekeje bubona uwo bagendana ni kwishuri bubona umunyeshuri bubona umwarimu bubona umuyobozi aha ngira ngo ndaza kubigarukako bubona nimba yari chef de zone nimba ari umupolisi nimba ari umusirikare nimba ari inde uwo ari we wese nimba ari kizira kuko ico bita inceste kuvuga kuvyara nuwo nikizira mu muryango wa hafi begaca naho nyene bitera isoni kumuvuga bitera isoni kuko ahandi biratandukanye abo bandi umwigeme atavuga umuyobozi w'ishure biteye ubwoba atavuga umupolisi yamuvyayeko biteye ubwoba kuko hari n'igihe mbere yoba yaranamubwiye ati uzohirahire je nzogufasha vyose mugabo ntuzohirahire ngo mvuge ubwoba none ntimumaze kumva abana babigeme musanga n'abakenzi baguye mu bisa mu mikaratusi mu bitara by'imikaratusi batawe hari amatohoza agenda kuba bagasanga babakuye impuzu nukuvuga baziziki bazize kugwanira ntuze umubiri wabo iteka ryabo bakicwa nukuvuga yamaze kumubwira ati nasamye inda ariko ntuzohirahire ngo mvuge nzogufasha hari natanamufasha ibyo ni iterabwoba hariho ibiteye isoni rero ibyo byo kuvyarirwa n'umuntu
w'umwubahwa ntituheze ngo tuvuge wungiza iminsi numva ibivugwa ntituvyemeza ngo umuntu yihebeye Imana umupastori cyangwa umutegetsi nyene n'umwana tubivuge gutyo none umwana yoba yatewe yavyawe n'uwegereye komine yoca baza kuvuga bagaca bavuga ngo ni naka kandi ari ngaho ku ikomine tibice bitera isoni bigatera n'ubwoba nivyo rero bituma harabaye guhesha kuri bamwe kuza kwiyandikisha nk'aya mazone yo mu gisagara ca Bujumbura za Buyenzi za Bwiza za Nyakabiga Rohero n'ahandi aho mperereye ugasanga ibitigiri birashobora kuba byaragabanutse ntitubimenye ubyariro ko umuntu yagumye muhira yagumye kumugoboka abaje murabasubiza inyuma bigenda gute oya uretse ko ntabikoramwo ndabiyaga n'ababikora ndahaca nkabaza ntibabasubiza inyuma barababaza akabona ibibazo biramugoye kwishura ahagenda bakamumvikana ngo bagiye gukora amatohoza bamenye se w'umwana kuko ubu barahinduye uko babikora bavuze ngo tugira dutohoze David yavuze ati ADN ngaha barambwiye ibitaro bimwe umengo nikira honyene yobiri none wumva abatohoza bari mu Kirundo bazotora ADN hehe na yoba inazimbutse boyitora hehe ayo matohoza ni hahandi ukuraba uwo bagendana canke wa mukobwa mu gufasha mu matohoza akavuga uwo yokura kwa amafaranga uwo yokura kwa inyungu ha kuvuga uwamuteye inda ukuri naho ni ingorane zihagaze Jesus loves me, this I know, for the